hari ubundi umuntu aba afise ubushobozi akakubwira ati jewe mfise ubushobozi kugira ngo ubwo bushobozi bwanje buronke ndakwatira kwatira bigasaba imitongesero n'iyindi migigwa runaka nkuko bakora mu kubandwa kera bisigura ko mwebwe ibyo onye mutigera mu bijamwe ivyo bifise eka okay ibijamwe twebwe n'ibintu tuba tuzi ushobora kumenya uti ufashe umubirizi ufashe umuravumba ufashe ikinaka urakora umuti ufurisha no ushobora gukora iki Hello my people, hello everybody, bakunzi bacu ba Inside Burundi TV, comme d'habitude avec MC Delaneige, ni misi cyane mu mona behind camera, ariko right now nje kuri screen ya mic kugira ngo nshobore kubaha imwe mu ma exclusive news kuri content channel iwacu, turi kumona Mwalimu. Mwalimu yamaze imisi atangaza abantu benshi kubera malinki ya Mwalimu aracanganye na malinki acanganye n'ibintu byinshi, ari n'ama message arayandikira abantu. Je na musi numwe rirarengana ntabonye message yiwe kandi amwakire kuri screen za mic yacu wa Inside Burundi TV ku ncuro ya mbere ndi kumwe mu makinyi iba Maredes Ndundi hakongera akaba kandi na Dr. mu buganga bw'imiti kama y'ikirundi. Mwalimu umeze neza? Ndemeze neza fresh cyane. Urashobora kumutaka dukurikira kuri Inside Burundi TV ni ncuro ya mbere dukoranye kugira ngo dushobore kuja muri vibe tumeze neza. D'abord sindafata ku mutwe ni Inside Burundi TV. Okay. Inside Burundi TV. Yeah. Ndabaramukije mwese, ndabifuriza kugira amagara meza. Yeah. Nama nkunda kandi gutanguza ikiganiro imisi yose ndababwira ko mugira subscribe. Nkanasigura n'impamvu ndabibasaba kubera ko nimba munkunda jewe mutigeza gukunda Inside Burundi TV. Yeah. Kubera iya impamvu ndazi ko tugize subscribe turi benshi tugakwiza abantu ibihumbi 100. Yeah. Aba bene iyi TV bararonka agashimwe ka silver gatangwa na YouTube kabisa. Ako nako rero kaba kagenda karerekana uko imikorere y'umuntu ikiragenda kandi biraheza bikamufasha muri promotion ya YouTube kuko bagenda bararaba hisunzwe ukuntu ibikorwa by'umuntu biko biragenda n'abantu bakamukurikirana uko bangana rero kabisa. Ubwa mbere nico kintu ndabasaba, ikindi kigira kabiri mukibonye ikiganiro nimba mu nkunda by'ukuri mufyonde like haba mugire commentaire sima kamandika ibintu byinshi commentaire nawo kwandikamo love cyangwa kugira emoji gusa barayaronka commentaire kuko iragice mufashe iki nico rero nabasaba ubwa mbere ariko meze neza ngura kanye cyane wapi ahubwo ndashonje yes bari mu mazimisi iri kuravura abantu kuvuza gakondo tatuvuze kinyarwanda mu kirundi wacu tuvuga ikirundi ubuvuzi kama mbega ibitigiri by'abantu bariko barivuza neza biriko bigenda gute? Mwalimu kwa sanzwe ari yambere bamubonye cyangwa sanzwe bamuzi asanzwe avura ibiki n'ibiki ingwara za gute? Mu bisanzwe si ku bantu bivuza iwanje je mbona bigenda neza uretse ko ikintu kijanye n'ubuvuzi cyamakiri banga ubwo n'ubwa mbere icyandi kigira kabiri dukora ikintu tuzi neza yuko tubifashije uwo n'Imana abantu barakera kora twebwe dutanga umuti gusa Imana ikize mugabo tuba twizeye ko ivyo tugiye gukora ari ivy'ikimazi kubera jewe maze imyaka myinshi ndiko nakora ubuvuzi kama kubera je natangiye kubukora 2012 kugeza 2017 navura ku buntu hanyuma 2012 gushika 2017 wavura for free 24 z'ukwezi kwa kane 2017 niho natangura kuvurira amafaranga naho nyine natangura kuvurira amafaranga ya mbere navura 3,000 ku munsi kuvuga ko nimba haje kunyivuza ko abantu 10 bategeza kumereza 3,000 by'umukozi umwe kugira ngo ntange muhira umukozi za gusubirira ikibanza canje hama nanje meze ngume haje nyuma ndaduza ndashira kudimira ku munsi hanyuma ndahavura ndikora nk'umwuga kugeza nabwo ngo urumva rero ko mfise experience nini cyane abantu bamukirana harimo ndazi benshi maze kwivuza iwanje maze kubibona donc ibintu byo kwivuza ndamaze kubona ko uko bimeze ni ikintu nyene kiribanga tudashobora gushira ku mugaragaro ngo tuvuge ngo bigenda gutya na kuriya hanyuma ku kintu kijyanye ibintu umuntu abavura je mvura ibintu byose bishoboka uretse urupfu kubera ko nta muntu n'umwe avura urupfu peut-être na sida yaragiriye promotion kwidakira arabatubwiye ko imiti yaho nitse ndacikunda bo musanze rero nivyo kugira hamwe ikindi abantu boba batari basanzwe banzi je muri kaminuza nize nutrition humaine bisigure ngo narize ibintu bijanye n'ingwara maladie nutritionnelle cyangwa metabolique izo z'ama diabete n'ama cancer n'ama hypertension n'ibindi
no kuvuga ndazifise ko uburambe bunini ya nahoze ndazivura ntazizi mugabo no munsi ho ndazivura ndazizi neza bivuze yuko ni ivyo ni bimwe vyo nafisemo amakenga kumva umuntu agwaye cancer kumva umuntu afise hypertension kumva umuntu afise diabete cyangwa gute bo n'uburyo yoshobora gutreta kuba trete kugira ngo ashobore kuba yokira ivyo ndabizi nabikoze kuva kera n'ubu ndafise n'ubushobozi bwo kubikora nzi neza ivyo arivyo. Hari benshi bara bavuga yuko turacare kuri no debate yanje nawe hari benshi baravuga yuko babyitirira bakitirira ko abavuzi b'imiti kama mu gasanga ya miti barayitanga ariko bageze ku banashiba mari kandi abantu bayiguze amafaranga menshi ugasanga cakintu wa mutagiye kugosha zingo arakira nka diabete biki ile dawa ya nguvu ya nini ugasanga yayikoresha ntashe mu mariye nibigaruka bikabacafuza izina mwebwe muri muzana muri ico gisata kuko benshi barabizi ko babikora baziko ariko barabesha mu bisanzwe nibaza ko twe bitaducafuza kubera ko umuntu wese ni wahagararira icari hanyuma ikindi kigira kabiri no kuvuga igituma ubona ubuvuzi kama bikorwa n'abantu benshi uretse ko harimo bamwe bikora mu nzira zitari z'ukuri kubera ko benshi barabesha leta irafise ukuntu yabitunganije mu buvuzi kama hari byo asabwa kugira ngo abo mu buvuzi kama arafise ni kibanza tugeze kubikoreramo hariho benshi babikora mu ibarabara kandi abo nibo hanini bateje ikibazo kubera ko umuntu aje ngo mu ibarabara afise akamegafone ama microphone agatangura kwamamaza ngo urumva ngo ndavura ibintu biriya bo ntaba ariko arabikora mu muco kuko nta confiance we ubwiwe nta nano wamusanga ukuvuga mu bamuhuriye ngaho nyene mu gapamporana nibo kenshi bakora guteza ikibazo rero iyo umuntu ariko arabikora afise ahantu runaka abikorera hama akabazi nyene bwiwe ko ivyo ariko arakora atabizi aba ariko aricafuza urabona aba bantu sibigugu ego aba bantu sibigugu abantu none haciye ubwenge gose n'umuntu agushigikira iyo umugiriye neza ariko n'umuntu akuvuma iyo umugiriye nabi rero niko cyane bisigura uzorabe no muvuzi bw'ikizungu abantu bapimisha bagirisha micrograph baremera kwa gikora ariko siwe wenyene ari umu specialiste mu byo gupima no kumenya ubugwayi ariko biva n'ukuntu afise confiance biva n'ukuntu bemereye ibikoresho vyiwe nyene usanga nyene bamukunda mu Burundi hari ibitaro vyinshi mugabo abantu benshi baravuga ngo kurikira ukumva nyene bayiha agaciro kanini cyane biva n'ubushobozi bwaho cyane ibikoresho byabo basanzwe bafise canke kuri natwe turashoboye karusi numva ngo hariyo scanner kubera bivanye n'ubushobozi bwaho hantu babafise rero abarundi si bigugu abarundi nabo naciye ubwenge iyo ushoboye nyene ubushoboye udashoboye ntubushoboye ucafuza uwundi umuntu nakare umuhisi waza n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza niwe yavuze ngo kera bavuga ngo umuryango umwe atukisha umuryango mugabo aravuga ngo umuryango umwe abumwe akitukisha abanye n'ubwiyo ubwo rero nta kibazo na kimwe dufise kuri ivyo bihe hari umuntu je tugeze gukorana mu misi yahera mu myaka yahera aho twashoboye gukorana ku bijanye n'ibigene by'ubuvuzi kama basanzwe bakora mu ibintu by'udaraza biti iye Kirundi ico yakoze we yanyeretse inzoka yanyeretse inzoka nani ubwanye ndatinya mbonye inzoka bo arambira ngo bifasha ngo umuntu aba yivye kwa nkayirumbika n'igihe tandukane riri ku muntu akora ibintu nk'ivyo namwe byose mvura ibyikanga bo burya rero ubuvuzi twita kama burafise amatandukaniro ubishize mu gifaransa ntuza kubitahura neza hariho medicine naturelle hariho na medicine traditionnelle bo hariho na sorcellerie nibaze ko tugerageza kubitandukanya muri uwo mugabane gusa mu Burundi hariho medicine traditionnelle niyo bemera cyane mugabo hariho iyo naturelle hamwe na traditionnelle biratandukanye no kuvuga medicine naturelle twigereranya n'uburyo bwo kuvuza ibintu kama kavukira donc ugashobora gufata nk'umukarorero nk'amababi y'umwembe twegereye ibiti ugafata nk'amababi y'umwembe ugafata ukayavuza ukabubwira umuntu akagena akayafata uragabanya isukari abantu barwaye diabete ibyo bisanzwe bizwi ku bantu benshi basanzwe babizi bo ukayakoresha canke hariho n'ubuvuzi muri medicine naturelle hariho n'ubuvuzi bwo kuvurisha ivyo kurya medicine nutritionnelle uvuga akoresha ibintu ufungura nk'umukarorero ukavuga ati karoti uvanze na beterave biravura amaso urabirapa ikiro hanyuma ugakanyura umuto wawe iritiro rimwe ukazoyanywa buri munsi mu minsi 30 ukavura umuntu afite ikibazo cya myopi
birakira kubera ko irya vitamine A isanzwe irimwo muri karoti no muri beterave beta iraheza ikamufasha umuntu kugira ngo ashobore gukira. Ni kuvuga ubwo n'ubuvuzi naturel usanzwe buba buriho umuntu muri medicine naturelle bakwigisha ukamenya uburyo ushobora kuvuza ibintu kama donc hanyuma akabivyo ukoresha. Ariko muri medicine traditionnelle abitandukaniye gatoyi nuko no buvuzi bwo kuvuza ibintu kama ariko havangiranye n'ibintu byose bifite ubushobozi bwo kuvura. Woshobora gusigurira umuntu cyangwa gusigurira umuntu ngo avyumve. Ico nico bisiguye medicine traditionnelle kuvuga ngo ni ikintu cyose gishobora gukoresha mu kuvura umuntu kiri scientifique ni kuvuga ushobora gusigurira umuntu scientifiquement akakubwira ati niki ushobora kugenda kuno biva ni substance vyogenda kuvyogenda hama hakaca bamwe rero n'ibindi bintu utotahura utosigurira umuntu nk'akarorero. Uvuze akabuye ngombozi wumva ni ikintu gihingurwa bikuwe mu igufa hama kikagiwa uburyo gishobora guhingurwa hanyuma umuntu ariwe n'inzoka agashirako hanyuma kagaheza kakavoma bwa bumara bw'inzoka ukavamo. Ico scientifiquement nta kuntu twagisigura ariko kirashkora. Ushobora kuvuga nk'umukararo kamwe ukavuga ati urusato rw'ikivumbura urashobora kubukoresha mu kurogora umuntu kandi birakora. Urashobora kuvanga n'ibindi bintu hama ugaheza ukabivura ushobora kubisigurira umuntu ivyo scientifiquement. Nkuko ushobora kubona nk'iginyo ry'isato rivura ikindi kintu utoshobora gusigurira umuntu kandi ivyo bibaho. Rero mu yandi majambo abantu bagomba gutandukanya ko hariho medicine traditionnelle na medicine naturelle kandi ubwo buvuzi bwose bukaba buriho kandi bukabukoresha mu kuvura umuntu. Hari abantu benshi bahora bivuza bakoresheje iyo miti nyine muri ko muravuga y'ikizungu ariko ugasanga bikora baza mu y'ikirundi yanyu ugasanga irakora. None nirihe tandukaniro riri hagati y'abantu twara twumva bita abapfumu n'abantu twumva abavuzi b'imiti kama batandukaniye n'abarozi? Hari icyo bita abarozi, abapfumu, abavuzi imiti kama bitandukanye gute? Kuko hari benshi batinya kubizamo kubera bavuga ati sino wangiye mutaha nivuje nkoresheje imiti y'ikirundi sino wankoze icaha. Dukeneye rero kugira ngo usho gusigura ariko dukurikirana bashobora kumenya mbega two bitandukanya gute iyo umupfumu n'umuntu agenda agiye kumurondera kwiki twebwe dukora ibi hano bakora kugira ngo abantu bareke gusanisha ibi. Nivyo ngomenda gusigurira. Dufatire ku vyanditse muri Bibiliya. Igihe kimwe Samuel byabaye ngombwa ko yerekwa hanyuma arabwirwa ngo kugira ngo ugende kurogora umugezi runaka udufate inkono itaratekwamo hanyuma ufate n'umunyu ushire mu hamaze genda suke muri kijya kiyaga amazi ari yaho azohomanuka. Bwari uburyo bwa kama butanzwe n'uhoraho kugira ngo buze kurogora ahantu hari hasanzwe hari ikijya. Eko twibuke n'igihe Sawuli yifuza kuja ku mupfumu kugira ngo amuzanire ishusho ya Samuel hanyuma kumbira ashobora kuvugana kumbira hari ivyo yari yaramubwiye biranga. Umupfumu amugiye ko vyarakunze aramuzanira umuzimu wa Samuel hama baravugana hama biragenda neza. Tukirageje kuraba ngaho tusha tubona neza ngo hari ubushobozi runaka buba buhanganye n'ubundi bushobozi. Reka tuje mu buvuzi kama n'ubuvuzi bw'ikizungu. Nukuvuga Hippocrate niwo muntu yazanye ubuvuzi kama hari kera imyaka 2000 imbere y'uko Yesu Kristo aza. Hari kera niho badevelopa ibintu bijanye n'ubuvuzi kama ko bushobora gukoresha kugira ngo ushobore kuvura abantu. Ukurikiranye muri Bibiliya abantu basomye Bibiliya barabona ko hari umuganga Luka yaravura. Ugerageje gukurikirana Zekariya yarigeze kugwara ikivyimba baramubwira ngo afate umutsima w'isukoni yomeke ko azokira. Ukurikiranye na Yesu yaravuye umuntu akoresheje utwondo uno musi tugereranywa n'ibumba ko amabumba aramoko ndwi bivanye n'amarangi yayo asigura afasha kandi n'umuntu. Mu bisanzwe rero ni ugo rugezo ugerageje kubikurikirana uca wumva ko hariho ibintu bibiri ubushobozi bubiri bushobora gutuma habaho ikintu runaka kandi kigafasha umuntu canke kikamwica. Ubwo bushobozi rero bumwe n'ubw'igipfumu ubundi n'ubushobozi bukomoka ku Mana. Dukurikirane neza. Hariho umunyamareba yitwa Simoni igihe c'intumwa yegereye intumwa arababwira ngo yamara ngo nubaha amafaranga ngana gute kugira ngo mumpe kuri ubwo bushobozi bwanyu ngo kuko narumvise ngo ubushobozi bwanyu burakiza kabisa kandi nta bintu byinshi gusaba. Arababwira ati nta kiguzi na kimwe ikintu kiza Kristo. Bivuze rero gute itandukaniro hagati y'ubupfumu n'ubuvuzi kama nuko hariho bamwe bakoresha ubushobozi butava kuhoraho kugira ngo bashobore gukora ikintu runaka. Muri make esprit satanique zira rero zimaze kujamwo bamaze gupfa. Ariko mu buvuzi kama nuko ari ikintu kiba kizwi gutyo nk'ubu nk'akarorero
je nkeneye gukora umuti cyangwa we wakomeretse nk'akarorero kijya n'ikigazi ndafata nkagenda nkakuba burya buntu muri kwa rijya ryangarara hama nkashira ahantu wakomeretse gutyo hama amaraso yose agakama ikiguma kikagenza gute kikuma biriho gutyo n'uwari we wese wabimwigisha akaba hari biravura ukomeretse biravura ya mugabo hari ubundi umuntu aba afise ubushobozi akakubwira ati jewe mfise ubushobozi kugira ngo ubwo bushobozi bwanje uburonke ndakwatira kwatira bigasaba imitongesero n'iyindi migigwa runaka nkuko bakora mu kubandwa kera bisigura ko mwebwe ibyo onye mutigera mu bijamwe ivyo bifise eka okay ibijamwe twebwe n'ibintu tuba tuzi ushobora kumenya uti ufashe umubirizi ufashe umuravumba ufashe ikinaka urakora umuti ufurisha no ushobora gukora iki rero itandukano ry'ubupfumu n'ubuvuzi kama nuko mu bupfumu hari ubundi bushobozi bukoreshwa bufise n'imitongesero yabo twa tutazi tunarashaka no kumenya kugira ngo bashobore kumbure gukora ikintu runaka mu gihe muvuzi kamaho nikoranywa ry'ibintu usanzwe uzi ishobora kuvura umuntu benshi barakunda kubitiranya benshi barakunda gufata ibintu bakabivanga ariko uratanze umuco bavuze ko abapfumu bafise ikindi kintu baba bishimikirije ku ruhande ariko nabo nyine basanzwe bafise iyo miti nk'iyo musanzwe mukoresha mu byo basanzwe bavura ikibazo canje ngomba kwibaza amashano arakunda kugwira mu bantu amashano ugasanga ni menshi amashano nayo yazananye amashano atangwa gute mbega baje bavura amashano imiti yo bavuza amashano baba bayikuye fine ni kuvuga ishano je ko no bivuga ni ubugizi bwa nabi riko utashobora gusigurira umuntu ngo none ngo uburozi buva hehe ariko ucu byumva neza ko biva ku mugwanizi ivyo ni ibintu direct biva ku mugwanizi bizwi satani ariko aragerageza kwigisha abantu aragerageza akabahereza ibintu bituma bagirirana nabi ni nkakujya wo kwiyumvisha ukavuga uti none abantu biyumviye gukora gute bombe nucléaire donc ucubona ko hari ubushakashatsi satani atanga kubera ko ni wo mwami w'isi kugira ngo kumbure bashobore gushika ku kintu runaka cyo turumvikana hakaba rero n'ubundi bumenyi umuntu ashobora kurahura ku wundi gutyo bikagenda birahererekana nk'akaroro kamwe hariho nk'abantu bafise ubushobozi bwo gukora uburozi uku twe dushobora gukora umuti agakora uburozi akaruguma yego akakubwira ati je mfashe iki niki bivanga burya wenda hije kugutera umuzimu gacha bigenda gutyo rero twavuga yuko uburozi nico kimwe n'amashano ni ibintu bikomoka ku mugwanizi aba yahaye ubushobozi umuntu runaka akafise ubwo bushobozi bwo gukora ibyo bintu hama abandi bantu bakagenda barahererekana kujya wumva ivyo bita kwatira bagahana gutyo uburozi bukaba buje uti rero wakibaza ati none umuti na uva hehe igihe satani atanze ubumenyi runaka imana yitanga ubundi bumenyi siniko tuko turumvikana ni kuvuga nimba imana ni Bibiliya iravuga ngo nta kizokora itibiye ibanga umusavyi wayo wemeye gukorera uhoraho nayo iraguhereza ubwo bumenyi ukamenya ukuntu je nk'ubu nk'akarorero nakubwiye ko natanguye kubikora je wata amafaranga naka wabavura ku buntu navura abantu ku buntu nari navyize mu ishengero bisanzwe muga bivana n'uwo mutima nagiye ndakora nibuka yuko 2013 2014 nagize amahirwe yo kugenda Tanzania kuja kuvura umuntu agwaye aswa Tanzania bari baramuvuye vyaranse hanyuma je barantuma ko ndagenda ndamuvura kunde ndakira arakira nacingira opportunity amachance ico gihe ntavyo nari nateguye ndaronka umuntu yabonye ukuntu uwo mukobwa yari yaragize ikibazo bikaba vyaranse kwa muvura hama hari mu Tanzania bakagira amaseminaire yo kwigisha ubuvuzi kama ndaronka ichance barantuma ko ndagenda kugeza gute ndiga hama ndamenya ubuvuzi kama byimbitse bishoboka ivyonze hanyuma biba biranyoroheye no kuvuga ko kwera umutima nakoresheje ico gihe byanafashije kugira ngo nugururire imiryango yo kuronka ubundi bumenyi bisigure ngo Imana nayo iyo uri kurakora iciza iraheza ikagufasha na nubugingo nubu umva tuko turavuga na kino kiganiro tuko turakora kino kiganiro ndushiza kubandanya niga kuko nk'ubu ndashobora kwakira umuntu kwa hajya ndiko navurira hanyuma nkamuvura akagenda gakira yari yarivuje vyaranse hanyuma akambwira ati jewe nararose umuti nari mfize umuti so kuri aho arakoresha woza ukawuraba ukawokoresha urakogira iki kumariye hama akawunyigisha cyangwa akambwira ati hari umuntu runaka nzi avura bino bintu yego woshikayo akaguhereza uwo muti hama kwera urumva banahawe n'umuntu mu Burundi ni connection uwo muntu babazinanye kumbure baba ari n'incuti cyangwa n'umuryango awuzi shikanywe yurumva nahasaba iyo nzoga ntiba nini nico kimwe rero na vya bindi twavuga n'uburozi nabwo ni gutyo wahisemo gukorera satani
arahura n'abandi bantu babihurijeko hanyuma kandi abandana hano ubwo iryo shano gutyo igakwiragizwa mu bantu nuko nabivuga. Ariko abantu bose babikora bisigura ko atanyungu babishiramo, kuko jewe haragira igihe mpora nibaza umuntu agahisumu kwaza dakeneye kumenya ikibazo kira kabiri nawe kwa dukurikana zibashobora kutaba batabizi. Iyo tuvuze isumu ni Giswahili, ishano n'isumu nico kimwe. Bo oya, isumu si Giswahili, isumu ni Kirundi. Isumu ahubwo n'ishano biratandukanye. Dukere kumenya itandukaniro isumu hagati y'isumu n'ishano. Isumu yitwa isumu iyo ikiba yari ikintu kiri chimique cyateranije kugira ngo cyonone ubuzima bw'umuntu. Mu gihe ishano nayo ni ibintu biri kama naturel, gutyo nyene wofata nko bugafata nimba okaza. Reka dufate okaza. Ufashe umunyinya hamwe n'umufumbegeti n'akarorero. Hamwe n'ikiramata n'akarorero ukabiteranya ivyo bikaba vyoshobora kwica umuntu. Nibyo bitare w'ishano. Mu Kirundi mugisha amashano aramoko menshi. Hariho amashano ushobora gusanga bajya bakubwira ngo ni ngeyo, ngo ni mekuzi, ngo ni ishano ritetse canke niki. Ni shano nukuvuga ni ubwoko bw'ibintu kama bishobora gutangwa mu buryo butandukanye mugabo hatagiyemo ibintu biri chimique. Mugabo mu gihe bafashe nk'ibateri amazi yayo bakayaha umuntu gitwa isumu. Ni toxine. Tuko turumvikana. Ndakeneye kumenya hari umuntu nzi ntashimye kuvuga izina kuko yamaze kwitaba Imana. Yigeze kuba ari kwa muganga agwaye ari umwigeme. Hama umuganga arabura ico amutera akaguma abona umenga arafise umuriro mwinshi. Umuganga aramuteye urushinge ubwo nyine mu minota 5 akaba yaracikaye. Yego. Nishano nisumu mu mwanya yoba yishwe n'iki? Bo abarundi baremera yuko iyo umuntu agwaye ishano bamuteye urushinga capfa. Nivyo bemera kuri mugabo sukuri. Bo ni gice cy'ukuri. Gute bisiguri ndeka ndagusigurira igituma ari gice cy'ukuri. Jewe abantu ngize imisi mpima aho mvurira maze gusanga aramajurite benshi abaje kwipimisha benshi usanga baraririye ishano. Tuko turuvekana mugabo bakakubwira ngo twaye tuvuye ku bitaro. Hari nabo ngenda gusanga mu bitaro bagwariyeyo nkabapimirayo nkasanga bararifise kandi bari mu maserumu nishinge. Uco sigura none vyagenze gute kugira ngo uwo muntu bamuteze nshinge ntapfe? Nimba kwategerezwa kuba rukuri. Nisho ni oya. Bisigure gute? Hari ubundi bwoko bw'uburozi bushobora kuba butangwa canke bwarateguwe ku buryo babuguhaye bakagutera ushinga ucupfa. Mugabo si automatically bwose. Hari n'ubundi bashobora guhereza ugasanga ni ibintu bisanzwe. Hariho uzimbeko hari ubwoko bw'uburozi bashobora kukuroga bagiye kwa muganga ugasanga waye malaria. Wipimishije ugasanga waye diabete. Mugabo wagenda kubikurikirana neza ugasanga baguhaye umurogoro, imirogoro iriho ni ibintu bisemple. Abarundi bose batigeza kubimenya. Bamaze kuguhereza umurogoro ugacukira. Banagupima ya diabete ugasanga ntafise. Ikibazo rero gocuza. Hamwe go cufata abarundi bose tukaca tubateramwo ico kinyoma kivuga yuko umuntu wese yarozwe bacha musanga afise diabete. Numva ko twadugo twica abantu benshi. Hari abarundi baruguru baguma bafise vya vyumviro vyo mu mutwe ngo nishano batokugenda kwivuza kwa muganga kandi bogenda kwivuza kuri babandi bavura ugaca basanga ahubwo baranapfuye bitewe nuko batagize ubushakashatsi bwo guma kuja kwipimisha kwa muganga guhama bimirane n'ibi bintu. Oro jewe nka Auguste nemeranya neza yuko twemera ko umuntu afise ishano canke isumu iyo ripimwe rigatogwa. Ntibisigura rero ngo umuntu wese agize ibimenyetso biranga ko umuntu afise ishano kuko nibimenyetso biranga nka malaria, typhoid kuko barashuha bacika intege. Hari abo siyambona bavyibuha. Hariho n'abatagira akayabagu, hari abagira constipation, hari n'abagira diarrhea, hari n'abavomisa. Usanga ari ibimenyetso vy'izindi ndwara. Rero duciye dufata ko umuntu afise ivyo bimenyetso atoja kwa muganga ahubwo yo capfa. Hari n'abantu boja kwipimisha kuri babandi kuko wanabivuze yuko atari bose bakora ku nyungu z'abene gihugu. Hari n'abandi bakora ku nyungu zabo. Hari nabo genda kuri babandi bagaca baguma bagumagiza ya miti bikarangira bagenze gutyo bavuye. Akamumva wotera abantu n'impanuro umva wotanga nizaye. Bo impanuro ya mbere notanga ni imwe. Ni yuko nimba wizera ubuvuzi kama cyangwa ukemera ubuvuzi bw'ikizungu utahure neza ubuvuzi bw'ikizungu burafise ubushobozi bukomeye cyane mu kuvura amagara y'abantu kandi nibwo dukukira twese ariko kandi dutahure neza yuko hariho bimwe bishobora kuvurirwa ubuvuzi kama. Reka rero twege guca twemera byose ko ari uburozi cyangwa ngo dushe twemera byose ko ari byo kwa muganga. Ubonye kwa muganga ugerageje bikanka genda mu buvuzi kama naho ugeze. Ikindi kandi no cyambwira abarundi bo
dutahure neza yuko muvuzi bw'ikizungu cyangwa muvuzi kama si automatically ko umuntu agiye acakira kuko hararo n'umuvuzi bw'ikizungu barapfa no mu buvuzi bwa kama biranka urashobora kugenda ku muvuzi rero akanarwa no kukuvura runaka ibice bisigura ngo uwo muntu n'igihemu n'injyajya n'umubeshi birashoboka ni ibintu bishoboka abantu bavyumva ko bishoboka kubera yuko ego meme n'ibitaro by'ikizungu rafise reference umuntu arava ku bitaro bito akaja ku bitaro bikuru iyo vyanse arava ku bitaro bikuru bakamurukira mbere wanashaka no ku specialist iyo vyanse bisigura ngo nimba izo ntambuko no kwa muganga barazishije nuko babonye neza ko hari ikintu zimaze barabona neza yuko ugiye ku medecin generalist ashobora kutagukiza ego hanyuma kaja ku specialist akagukiza nuko ku specialist bishobora kwanga ugapfa kuko ubuzima butangwa n'Imana rero bumve neza ko barundi umuntu yaragiye kwivuza kwa kana kabana ntivyakunze ibisigura yuko yo cagarikira ngaho cyangwa acatangura kuvuga ngo wa muntu n'umubeshi turabantu turashobora kunanirwa no kuvura uwo muntu ingwara ni nyinshi ushobora kwibaza ngo ni diabete ugaca usanga afise n'ikindi kibazo kikamuhitana ushobora kwibaza ngo ni ishano ugaca usanga afise n'ikindi kibazo kikamuhitana ubumenyi rero bwatanze isabagire kugira ngo kumbure ivyo yankiye ngaha bikundire hari n'abavuzi natwe ubwacu nitwigira ibimana kweli twicishe bugufi twumve ko abantu baje bikanka n'ibintu biri sene nagiye uravura umuntu bikanka neza imiti yayitwaye neza pe hanyuma nkamubwira nti ronderera handi cyangwa nkabafise umugenzi nkamubaza ati none wowe ufise umuti nuku vyogenda uko hama nkamugurira uwo muti bariho namara kugurira umuti senda bakena amafaranga hama bakagenda bakawufata bagaca babona barakiza donc ivyo birabaho hari nabandi rero vyanka bakagenda ntibagaruke kuko abantu rabazi kuno twavuga ati hari abarampenze nta bintu byatari biriyo sawa nivyo rero abantu rero basabwa gutahura neza yuko vyanse si herezo ryisi gerageza handi ariko kandi nucumubona nabi kuko hari ibindi nawe uzogenda hari yawe bagukirije ntibikire ugaruke kwa wa wundi iko bisanzwe biri no muvuzi niko biri urashaka kugenda kwivurira bikanka nucubona yuko batazi kuvura nabavuze nk'abandi urashobora gukunda canke bikanka canke nyene ikabari isayima kweli byose birashoboka kabisa muri mutugushimire cyane namwe murakoze cyane ku ruhande rwa filme muri muhagaze gute kumenya ibikorwa ntibiko biragenda neza cyane bo iki kintu namanacishije abantu benshi cyane ubwa mbere batahura neza ko jewe ntakina ninde sinkina na theatre sinkina na comedy sinkina mico ndategura film hanyuma bikunze nkabikora ikindi kandi uburundi turakenye jewe ndakenye pe aho bigeza ni ukuvuga ibikorwa byanje ntegeza kubikora mfatiye ku rugezo rw'iwanje n'ubushobozi je mfise sinca mpagarika ubuzima bwanje sinca mpagarika kubaho sinca mpagarika abakozi kubandanya bakora imirimo yabo ndabarimi amahangu ndikora film mu Burundi nibiha for sure nubwo harimo bamwe ngeze mbere no kugera go kwimvira yuko twebwe abahungu turiko turakora muri entertainment ko turiko turakorera abakobwa kuko no munsi ukurikiranya abakobwa gute turiko dukora abakobwa gute ukurikiranya abakobwa nibo bateye imbere cyane okay nibo bariko bararabwa cyane bari kurabwa no nibo bateye imbere gusoma twebwe nibo bateye imbere umukobwa nawe umushira je naho no muzana muri film uzoca ronka diaspora jewe nanje nkubiswe n'ubuzima donc rero ni iyo je ndiko ndakora ibikorwa vyanje singomba kwikora kuri pressing no sinkora theatre sinkora film sinkora ninde sinkora comedy ni nkora film ndayisaba uburyo bwinshi kandi iyo film ubwira ndayikora sintegereza kuyikora ku muvuduko w'abafana nkora ku muvuduko w'uburyo bwanje kuko abafana ntacyo bariko baramfasha ego ndakeneye kubanezereza mugabo ntacyo bariko baramfasha no musi ndigwanako nta muntu numwe ariko aranshigikira uno musi ndimenya rero film zizosohoka ndiko ndategura film nkuko namana bitanze mu biganiro ndafise film zibiri ndiko ndakora hariho film imwe yaheze n'indi se ndiko ndakora rero kugira ngo noroherwe n'ibindi bikorwa nahisemo kumaza kurindira kugira ngo kumbure nzo bibaho ibikorwa vyanje bimeze neza kandi kuburyo ntaca mbaho nabi asante sana bro murakoze reka dushime cyane dushimira akaba dukurikira hon Inside Brown TV marakubona bisi igera neza ko na mwarimu mumvise ko mwarimu asanzwe ari mwe mu basanzwe bavura bakoze imiti kama asanzwe akorera aho bita mu Kanyosha kujyambere naho ushaka kujyambere utarashaka kujyambere ku kiraro ushite ku kiraro naho baza ati nihe basanzwe bavurira imiti kama cyakwereka kwa mwarimu arashaka gutanga nimero yiwe ya telefone kubifuza ko bafite ingwara zitandukanye amadiabete murayavura n'ibindi byinshi hypertension umutima n'abagabo badafise ubushobozi barashobora kumurondera kugira ngo ashobore kubacira ku mayange
nkuko abicishije hano. Ni mu kiganiro cyacu rero turiko turayaga numwe mu basanzwe bakorera kuvura bakoresheje imiti ikama. Tubashimiye cyane rero mwese mudukurikiranye, gira subscribe, share, comment, turagira kuri SRBON TV bakora MC Doranel, tubakunda cyane. God bless, ciao ciao.